ngo abandi batejwe imbere n'indero mu ishuri ko bize mwebwe none mugeze ivyo mwize biri hehe ese kuri ntidufise abize abadogiteri aba engineer ntitubafise mbwira none wumva inyigisho mu mashure ariyo mva gutera imbere reka ndabatorera umutima wese muciye mucereza ko mufise ibishuri vyinshi science sans conscience est-ce que vous avez l'âme vous avez l'âme vous avez étudié vous avez l'âme vous avez la conscience vous avez la conscience est-ce que vous avez étudié cette science que vous avez étudié de quoi ça sert au Burundi avugisha ukuri science sans conscience mwarize mugabo avec formatage conscience zero ngiki gitwa turatera imbere ntimuze muvuye ngo amashuri sokuru yacura iryashoka kugira azaje kwicira igiti sokuru yacura ikiya kirimyo kugira azabaze sekuru azabaze ubwato sokuru yarazi kubika inyama mu mwaka wose ata Afrika afise yari yize amashuri angahe ubwenge n'ubumenyi mwanzo bitandukanye ubwenge n'ubumenyi hari igihe nkora nigisha bagasanga ko nigisha ekonomi bati mbe ujya mugabo yize ikigana ngo neva ntitwize hamwe hajya muri duro hajya ngo none iyo ekonomi yayikuye he mugabo ubwenge umuntu arabuvukana ndababwire mu minsi heze nasanze ugwaruka murazi ko arabajama twirirwana turakorana vre mu ugwaruka oye kandi nibo benshi bari gaho ugwaruka sino hejuru tara la grande majorité c'est bien ugwaruka muriho chasanga un ingénieur électromécanicien nta kinyoma ndiko ndavuga reka nukuri ingénieur électromécanicien afise ikigo yise maison du fermier sikure ni kilometero bitarenga 8 uvuye ngaha turi nsanga afise ugwaruka yavuze ngo centre d'incubation akimbwira wagomba kubaka centre d'incubation sinatawuri byo centre d'incubation nibaza ko azogira laboratoire y'ibizinu ati oya jesha hakure mu gwaruka rushasha incubation iwe ncasanga hariko higa abakozi akoresha barashika 18 baba jeune n'abastagiaire rero hari abastagiaire batatu muri abo batatu umwe ari ingénieur agronome uwundi ingénieur vétérinaire bariko biga kwande kwa ingénieur électromécanicien yariko abigisha ikidabafinde ingene bagwiza imitsinda y'ibitoki y'ubwoko bwiza sanga ariko arabigisha murabona iki gitoki je nagikuwe hangomba kucameliora kibi gitoki ciza cyane aranyereka sanga ariko ibyabisahira vyiza vy'ikirundi kabisa yaciye anshira igitoki yaciye amana jewe nabo kuye mu cibo uwo munsi yandengereje ijoro sanga ariko arabigisha ingénieur agronome ariko yigishwa ingénieur électromécanicien ndamubaza wa muhungu we yari umuhungu umukobwa ari mu vétérinaire umuhungu nawe yari umu agronome we warize agronome ateko urafise diplome ateko hanyuma ufise diplome muri agronomy ugacuza kwiga kwa ingénieur électromécanicien ari we bahubwo bari kumwigisha ngo reka mutama ngo niko bimeze koma mbwira ingene wowe ingénieur agronome uja kwiga kwa ingénieur électromécanicien ngo reka urumva ngo twewe twize theory gusa nawe yize pratique
ingénieur électromécanicien yize pratique agricole. Aho wewe wari gushira mu ngiro iyo teori wize. Ya. Mwumva twiga turondera aha. Uwo munsi nacemvaho ndabigishije. Nambwaje nize droit nkubwire je ivyo ubu nyene ivyo mperuka gukora bishasha mu burimwe n'ubworozi. Ati jewe ndi murimyi ndiko ndima itomate mu buryo ntegereza kwimbura n'imiburiburi itoni 50 ku mwaka. Nararavye nshaka kurima itomate bio bizogenda gute? Nsanga ingorane dufise twe mu Burundi ko tutagira insecticide bio. Chavuga nteske insecticide bio sinoyironka. Nsanga amaganga y'inkwavu na maganga akomeye cyane arimo fertilizer bio yongera akabamwo fertilizer babe insecticide. Caragenda ndiga ndabwira recherche comment préparer l'insecticide à partir de l'urine de lapin. Teise none se kibereyo naho ndi mu BBC burya hari igihe nibuka gateise gatowe. BBC ni born before computer. Je navutse atawurira teretse irabaho icyo ituma ndumutama nyene nta kigenda. Mwebwe namwe abajene muri mwibere ba BBC asha ni sawa babe bateise. Je ni BBC born before computer teise naho mwebwe ni sawa muri bateise. Mugabo narivye muri mwebwe abateise ndiba kantu nogira konteza imbere. Ncasanga kugira ukore iyo ntuze insecticide uyivanga na amido do maïs hanyuma ukagira fermentation. Okay, ndahejeje kwiga none kwa maganga ndayafise y'inkwavu genda afise nkobo nk'amaritira arenga 3,000 ko ndayafise amido naho ndayikura he gabashi. Casubira hahandi kuja kwiga comment préparer l'amido à partir de maïs. Hariya kwa Google ndagenda ndabiraba ndabitoye none kubigori ndabifise no buramido gute. Chamamagara umuhinga dusabe dukorana aba Diaspora ndabakunda umuhinga wanje yavuye muri Diaspora cyagoma ngaha mu Burundi ati ati zose zosubira ndabonye hari ubuzima. Yavuye muri Canada kweri ubu niwe dukorana mu burimo. Ndabwira muhungu ndabonye ikintu tugikoreye muga. Tuca tugijako. Bwarake amido twayirose. Tomate ubu nararimye ndazi ko mu mwaka ashobora kwimbura itoni zitari munsi kweri ya 50. Mugasi shaka ko hari ikintu citwa acide kizohonyorako chimique. Urumva ndababwira abahungu we ntiwize agronome ntukiri jeune kubera iki je nize droit nkaba nabikoze ivyo. Ndababwira nti burya ntubugiye kwiga bijya wize icambere wagize memoire ubuzi kugira recherche umaze kumenya recherche tu peux être docteur en économie ukabura diplôme ahantu buhafise none gikuru saha abandi rero bize barondera cyagi papuro gitabuka. Ninde yabwiye kwiga diplôme ifise akamaro? Diplôme irafise akamaro cyangwa ivyo wize nivyo bifise akamaro? Ega ni certificat biri mu mutwe pura teste ko gaha ufise ikintu wiga rero ndacyagi papuro kiga ni 0. None no munsi ntabantu bakorerwa ama memoire akariha amahera bakamukorera memoire. Nabantu bayigiturire mwarimu ngo nyandikira amanota ati je cyo nkeneye n'igipapuro sinkeneye umutwe ngo lisansiye ngo docteur naho mu mutwe 0. Ndababwira genda ute diplome yawe hajya ku isoko turabikora witora n'uyitora cyavuga ngo wataye diplome naze ngo ndayimwe mu mugambi kibona amaso. Genda ugite ya diplome cyawe hajya mwibarabara uce wigira ko mubaze kumva basuma. Hari umusuma araza mu gutera mu nzu y'umuntu ngusange yatwaye diplome. Oya ni mumbwiza ukuri
hari uwo murumva yego ugiye kuyibisha ngo je ndi dogiteri. Hariho umuntu nabonye yita dogiteri zero mu mutwe, je ndavuga uyu muntu ndatondera n'abantu bamuzi, uyu muntu ni umudogiteri ntipu reka kubesha. Yarananiwe arananirwa, ndavuga nti uyu muntu ni dogiteri kweli, murabesha. Diplome cya gipapuro ni zero. Aha niho hakomeye. Umuntu wese yize rero arondera diplome, nabo barundi bafise aba diplome atarakiwe bayakoresha, adashobora kudefanda kwa rupapuro. Rujya rupapuro ni attestation biri ngaha, iyo atakivayo ntiwize, ntuzo mpende, vous êtes formaté. Turashaka gutera imbere rero tumeze uko. Hariho umuhungu yize amashuri 6 ngaha hirya yahitwa mu Rutegama, yitwa Riri, yorora inkwavu, très intelligent, arusha abadogiteri ubwenge. Abadogiteri baremeje yuko urukwavu rudashobora kurenza imyaka 5. Ate ninde ababwiye ivyo? Ati urukwavu acara recherche yakoze ku rukwavu, afise amashuri 6, yagize recherche ku rukwavu, aratubwira ingene urukwavu rwiyubura. Hari warabize muri mwe? Ati nguru rumaze imyaka 15 kandi ruracavyara. Ati ikigabo nico gifise ikibazo, urukwavu ruvyaye ruba rwiyubuye. Muga dogiteri yari yamuharirije, dogiteri veterineri akaja kwigishwa n'umuntu afise niveau sixième. Est-ce que vous comprenez? Hari muri iyi sare nyene naho twakoreye ikibazo ndumudeje, hari muri iyi sare iyi competition ndumudeje wa defend ingene uri deje. Barahiganwa ama master yari yakoranye, ama doctor yari yakoranye, ama engineer yari yakoranye mu Burundi bwose. Bashitse muri finale hari ngaha, wabaye wa mbere niveau 5e. Umumama aba haji mutaho hari muri iyi sare nyene yabaye wa mbere. Umwavu uva mu muntu irafero recherche, none yo si doctora yaciye doctora, umwavu uva mu muntu, hakabaho totahaza irine iva mu muntu, totahaza atuzanira gafu. Umwanda mukuru karagafu ararekana tuti ubu rero harageze twereke kuri deje wewe wahaye akazi bangahe. Ati jewe arademontra abantu babayeho kubera we. Je ndi deje nkoresha abantu nivo seye umumama, abadogiteri bakoranye. Jewe nasanze ngaha mu Burundi ko wiga ni kubikijuju. Jewe nagiye no namwe ndemonta contraire ko mwize kora contraire rero mumbeshutse. Démontrez par les faits. Si vous avez bien étudié, démontrez par les faits. Kitwa duratera imbere. Umuntu ariga ndababwira cyatwishe ya formatage ngene imeze. Noronka urupapuro no canja muri leta ngacanja nicaye. Nchanja kurya igihugu twiga manjema. Umutwe wose aho wogiye mu vyigwa wigije ruzorya igihugu. Nico gituma kera wize iwabo yacavuga ati kwaherije ndagiye kurya igihugu. Imbyane zavuye ngaho, wewe ukirya ni gwawe. Si il faut manger, donnez-moi aussi parce que ça m'appartient aussi, je dois manger. None awiyumvira yuko utofata docteur médecin ukacumubwira ngo wenda guhaye gutwara izabo, bagacaza kumufelicita kora babonye umushahara wa izabo. Yo félicitations vraiment, urarosa un poste nziza kandi hajya ni mugafu nawe ati merci bagacamuzana amahenekene akabare twaba tunywera ko duciye duhindura. Docteur médecin agiye gutwara centre de recherche agronomique, akumva ko anezerewe cyane.
il est incapable mugabo akamufelicita incapable wabura n'umugabo yambaye karuvati ngaho yifitiye amashuri 4 ugaca uvuga ngo ndakugenye ministre urakoze cyane baca baza kugufelicita kuri ministre compétent divorce kuko ugiye kurya igihugu ntugiye gukorera igihugu. Icyo nicyo cyatumye Burundi budatera imbere. Nimuze muronderera ahandi kuvuga ngo ngiye kurya igihugu. Reka ndababwire kandi rero abantu b'abafonctionnaire bambabarire kuko jewe mu masezerano afitaniye n'Imana kubesha nabikuyeko. Nta sezerano nagize ryo kubesha. Je sezerano sinzobikira ibanga umuntu ariko akora ikibi. Je nasanze umufonctionnaire ameze nk'umwana ari haziko. Urabona umwana minere ari haziko. Papa ntuheruka kudusohokana? Papa uratugurira impuzu? Papa mbega utaheruka kudusumira inyama? Papa nose kabana bameze? Papa uragiye uze kunzanira imbombo? Iyumvire abafonctionnaire de l'État yicara neza ukazubona ati tugire greve batwongera umushahara, azi neza yuko atarakiba bariko barakora kugira ngo igihugu gitere imbere. Gushika bakubwira ngo genda usabe imfashanyo, urumva hariho umupapa ukamurondera ukamubura, azoja kudusumira kuko umwana ntigera yemera ko papa akena. Na fonctionnaire Burundi ntibigera bemera yuko leta ishobora gukena. Twongera umushahara wase ntidusubira gukora. None ko umushahara ari kuva mu bikorwa ukoze, none ko bihagaritse ucuboneka. Kera tukira abana wacumuye wacu greva mbere sindya umunsi ugaca uva muhira ugahunga ugaca uja mu gisaka kwinyegezayo urubeho rugakukubita wewe nyewe niwe wihanye. Mbega jewe usigaye niyumvira mbe hajya reka kurya ninde narira ko abandi bariye. Ugaca ugenda ukaja kurira igiti ngo ntibakubone iyo winyegeje urubeho rukagutunda ngo nibaryama ugaca wumvikana n'uwo muvukana guze gucunyugururira urubeho rukakwica imbere yuko abavyeyi baryama ukihana wewe nyene. Ca wiyumvira rero nk'umufonctionnaire akubwira ati sinzosubira gukora utanyongeye umushahara. None umushahara ucuboneka ko umushahara uva mu bikorwa nyene. Iyumvire rero social de fonctionnaire yicaye ngaha mu miseze twagiranye inama n'amasendika ndabwira ntuno munsi rashara uhigirira urahindukiye uno munsi simwe mu mbaza nije ndababaza bazi ko umukuru w'igihugu ameze nk'umupapa. Urumva ngirango dafise nk'ururobine ahantu mvoma ibihera kugira ndabadisiribiwe duha amahera. None neva yakuye hehe? Rero ndagenda ndababwira mugabo rero ndababwira nti hari habize batize. Jewe ndazi umufonctionnaire yigeze kumbwira umunsi umwe cyangwa amagreve yari yasaze y'abarimu n'abaganga ngo ariko ngo mugabo ngo leta nawe ngo titegera uwo leta rero umengana umugabo w'umupapa muhira iyo leta bavuga abafonctionnaire Burundi no connaissent pas ce que c'est l'État. Bazi ubabajeje ngo leta irimo abantu bangahe ngo 15. Leta y'u Burundi irimo abantu 15. Leta y'u Burundi irimo abantu miliyoni 10 na zingahe? Mugaba kubwira ko leta y'u Burundi irimo abantu 15. Rero irakunda kunkweza cyane. Uwo mugabo araza arambwira ngo mugabo leta nayo ngo nibitegere. Ngo hari mu kwezi kwa gatatu. Ngo none ngo amahera yose yatozwe mu kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu ngo ntiyo yaduha ngo tukaba ariyo tugabura ngo nivyo babiheze. Amahera ngwe utiyatoje nari mu kwa mbere wahembwe iki mu kwa kabiri wahembwe iki? Usanga wa mu fonctionnaire ngo azi yuko ngo iyo tuvose bije hajya tuvuga ngo amahera azokora muri umwaka naya deficit naya ngo yarazi yuko ngo wajya yose haratari deficit ari mu gisanduga ahantu
ngo hanyuma deficit nayo atarahari ati nukuvuga azotozwa ko mu kwa mbere no kwa kabiri ya deficit iraheze ati rero ayo yandi nibaduheko imagine mara ndi twi format rero ubwire indongozi itazi ivyo erega umuntu akora muri leta wese n'indongozi hanyuma rero hari hindi image nabonye ku ba fonctionnaire de leta cyane cyane rero abakuru bagira bafise amaposte y'amanomano bavuga ngo uri directeur uri iki bagira nabo nasanze bameze abamama bari ngaha nibo bo bitahura n'ingoga umuyaya muramaze kumubona umuyaya utamuhaye amata arigera yiyumvira ko yorondera amata y'umwana umuyaya wewe mama genda umuhaye amata uti uze kumuha amata nihagereza isaha aha uze guca umushishira ubuyi umwana umuyaya no kumurera gusa umwana arize amurabo kunyene ko atamwosa ntamwosa ni mama mpakazaze kuba ari we yosa umwana umuyaya mureze gutya umenga arindiriye mama kwaza amumuhe atakira umwana wawe umurosa ari muzima kumwe bamumpa wamusigarana niko usanze ari akira umwana wawe mugayarize umuminisitiri nawe umunomye umuhaye umwana aca yicarira arareze arindiriye uwundi umuminisitiri azobusubira aca amuhereza ntavuga ngo umwana jewe ngira ndamukuze uwundi azosubira nze ndamwereka aho umwana namwakiriye ageze nanje aho ndamushikirije ageze abaminisitiri avyumvira ivyo nibangaha kwicara arareze hariho umuntu arereye hariho uwundi arereye arindiriye kwaza pati namwe mu maparuwase niko mumeze abapatiri bapatiri mukuru nabo nyene barareze arindiriye uwundi patiri mukuru azomusubirira aca amuhereza nawe akarera akazomuhereza ngo aho hambere hahise hariho province imwe yabaye victime ngo mu guverineri aje muri nya province ngo bamubwira hariho cya twega bize ngo ukwiye intara ndayiguhaye ngo niko uzoyisubiza ntabakimwe uzohakorera ahubwo wari ukwiye kuyinyikiza iyo ntara n'uno munsi byarayinaniye gutera imbere n'uno munsi yaraciye bantwenga bari kumwe babitsinanye imwe arababitsinanye imwe nimwiyumvire rero wewe uri umuntu ubaye deje icyo ukora ni kurya gusa ureze umwana umuyaya areze umwana arize ntamwosa bihameze uko igihugu cyotera imbere gute tuvugana ukuri cyotera imbere gute cengize ndivugira ngo dutera imbere uku ngo neva yasaze mvuze tworora udukwavu neva yasaze muraraba abanyumvise kare iyo bageze sa miliyoneri uno munsi je ndabwira nti chaque poche doit avoir de l'argent chaque bouche doit avoir à manger comment muzi yuko rero neva azoshaza kurima iwawe ngo mpa rero ndye ngo yavuze ngo chaque bouche doit avoir à manger mpa rero mparye oya twese turakora tugasenyera ku mugozi umwe wese ategereza kuronka icyo akora mu gihugu kirazira kurya utakoze rero ndababwira nti ndabona umuntu kuko ndiko ndatembera ndarondera naho hari habirirwa batubwira ngo igihugu cyose yigwaye kwashe mwebwe ko muri mwaje muva inyuma y'igihugu mwasaze tugwaye kwashe muri hariya ntibavuga ko tugwaye kwashe twese aho muca hose rero ntimuhaca mukahabona mumaze guhura n'abagwaye kwashe bangahe eporuta ngo mu Burundi na ya forum ntuze igihe twari ko twiga vision Burundi mveni karate ko turiga ngo uno munsi Burundi gene bumeze baratubwiye ibintu ndagira ubwoba uraza umuntu akwagiriza ko gwaye kwashe utagwaye kwashe urumva ico gitutsi ngere cito niho umuntu akubwira ko uri umworo utari umworo ni gitutsi iki tuma rero turatera imbere ndabwiye ndacyari ku ndongozi
ndabaja ko namugara mwebwe muza muri yutoramwo gato gato muza muri yumva tugire urunani twese duteze imbere igihugu cyatuvyara. Guteza imbere igihugu ni iki? Si ugenda wicaye ngo igihugu cyatera imbere. Bako ufise amakositime menshi mu gihugu cyateye imbere, urashobora kuba uri miliyardere. Wewe ufise miliyaridi ijana, igihugu kikaba gikene. Mu bihugu vya Afrika ingorane dufise, abantu baragira ama miliyaridi abantu nk'ijana mu gihugu, ari aba miliyardere bagaca bafata ry'amahera yabo bakayagaburira abene gihugu bose, bagaca bavuga ngo PIB gwemezo ko ngoro kuvuga ngo ya gihugu cyarateye imbere. Uvuye muri kiya gisagara ugasanga inyuma hari amashuri y'inyakatsi, w'igihugu cyarateye imbere, cyateye imbere amajahe kora miliyardere ijana. Ayo mahera kubera yabariye we wariye. Iterambere ni ryahe? Tuzova ko twateye imbere umuntu wese afungura neza, aryama neza, umwana wiwe akaja kw'ishure kugira ngo bwa bwenge bwe babushiremo ubumenyi. Semvuze kuja kurondera ama diplome, gushira ubumenyi mu bwenge. Ugwaye ukivuza, hanyuma ukumva yukuroraniwe, aho uzova ko ruteye imbere. Wewe worara umutima uri mu mutwe w'igihugu cyateye imbere ngo nuko gwara abantu ngo igihumbi ngo babayeho neza, hari abandi miliyoni n'amamiliyoni ashonje. W'igihugu cyarateye imbere. Ivyo nivyo vyirirwa biraduhenda muri Afrika. Ngo urumva ngo repeyi ngo sebusariyene ngo zirakenye. None ko ubukene gano n'umuhayo nakamara maza kubera iki durashaka gutera imbere dutunge. Mwebwe muri diaspora muragiye bari kwavuga ko Burundi ari igihugu cyanyuma gikenye cyambere gikenye ku isi. Murumva munezerewe mufise iheshima ngo nuko ngo je ngo fise ngo imodoka ngo nziza cyane ngaha muri Etats-Unis, jewe ndafise amahera. Sivyo vy'u Burundi ntumbaze. Wibagiye ko hariyo muvyarawe, hariyo mwene wanyu arakamara amaza. Mwibaza ko abantu benshi bateye imbere bavye wabo bahahunga kubera iki? No kwerekana iwabo ntibaherekana kera. Je noja kwerekana abantu bibishambara, abantu iwacu ni nyakatsi gusa. Wewe jana umuntu mwize hamwe iwanyu, uzi yuko mutaha muri nyakatsi. Hari abantu bavuga ngo mu gisagara ngo niho ngo hateye imbere. Wewe warubatse inzu nziza iwanyu, iranka kubika, iriyangira ngo ntunyubaka. None aho mu gisagara uko ravuga si heza kubera hubatswe. None iyo mwubaka iwanyu ntihaba hasa neza naho. Kandi wanyuga niho hari n'ubuzima. Ndabatera inkuru mwebwe mutari ngaha igihe kiraho. Muganga ndazi ko mu buhinga ngurukana bumenyi mwabibonye. Aho umugabo afise ibihumbi 500 ku mufuko abijana kubivunjisha ari miguruwazi. Ufise 500,000 nturi capable yo kugura ikirato. Urukoti rutameshe afise ibihumbi 500. Mwe urumva iryo bara? Avec 500,000 sans sourire, incapable d'acheter un savon. C'est une maladie mentale. Tingiye namubona ubu rero, hanyuma guhaheze iminsi aca yorora inkoko ngo azabona umunsi umwe ashoye amagi 600, ngo bukeye kabiri ashora yandi ngo azabona ngo singifise ngo ni nk'isanzwe ngo fise ubu frizone ati yanko kiravyara inka kwe. Urukwavu rero genda guhweza usanga ruruta inkoko. Urukwavu gunguka n'ingoga kurusha inkoko. Urukwavu ntirugorana. Nuvuga umuryango naho bari umuryango mukene ubaho urorora urukwavu muga inkoko bonanirwa. Inkwavu shora nidufata umuryango umwe ushora nk'inkwavu 5 mu kwezi, wasubira kwitwa bakene. Barya munsi y'urugo ntibapanze amazi binywera ya gusa. None ntibasora munsi y'urugo bakaja baja kuvoma ku rusengo iyi robine itarabashikira ku rusengo. None samazi meza iwacu Imana araduheza gihe amazi atenda guca mwihingurira. Uwo muntu ajya mu nzu adapanze anywa amazi ataguze
asoroma munsi y'urugo agaca ashora inkwavu 5 ku kwezi, mumbwire uwo muntu mu myaka 5 biba ameze gute? None umufuko ntuza warose kwere, kuko nabonye umuntu warose ncavuga nti umufuko rero ndabarondera igene nawe uronka. Kweri barijukiye kurima bene gihugu kabisa, bararimye bararya, murababona no mu maso baravye, uravuga uti uyu muntu yariye, nta bugufa buri ngaha. None umuntu ashoje arayoberana. Dushaka tugende ubunyene dutora agacimbiri tuza kugundwa tuti turi abantu bahingene basa, aho twita mu rutoki uza gusaga bose. Mugabo kubera ya civilisation mbi usanga atameshe ari miguruwazi kandi muhiriwe afise ibihera. Hariho umutama yarahiye ati sinda yabaha naho umera gutaya amahera, ati ntamvako. Abahungu biwe nibo bagiye kumurega ngo yago ni donadona, aryamanye umuriyoni n'ibihumbi amajana, inoti z'ibihumbi 10. Mugabo adashobora kugura ikamba mbiri, umutwe ugwaye. Nimwiyumvire mwebwe ko mutari muhari, nze ndababwira ubugaba bwacu. Nimwiyumvire ko umuntu w'umugabo agenda agafata imiliyoni 10 muri banki, akazakira kujya yino, urabona twatugozi tuboshe, akazitahana muhira, zikagumaho gushikaho zigwifira zikabora, zikiboshe kujya nyene. Umuntu ugasanga n'umuntu yize zaraboze. Mwumva turi abantu. Oya ni muvyimwe wese mwari muri nimwe, oya namwe mwari hanze. Nta bantu usanga yagiye atwaye miliyoni muri etaze, miliyoni 2. Habo numvise buraya ngo jewe ngo nahovye miliyoni zingahe. Wewe amarundi wayajana iburaya nkande? Atumvikane fe. Oya mbwira amarundi warugiye kuyasomisha iburaya? Nenga mwumva dukomeye mu mutwe, turagwaye kandi rudakiza tuzotera imbere. Pati wahovye ngaha je ndaze ko ari umupatiri yambwiye ngo je ndahovye make, atana n'ijana n'ibihumbi 15 gusa, inoti y'ibihumbi 10 n'iya 5. Noneho nitwe yahose igihugu cyahovye, ubu gihombeje parce que urase circuit économique y'igihugu. Jewe nk'ubu ngira nje kwirabira n'umuntu ngo ndabe utwo yongura ubwenge, abajeje umutekano ngo ntawuja, ugenda nkande wewe, nitwahateguye umutekano waho ntukwiye prisonnier. Wowe nawe ugacuvuga ngo basi ngo ngiye gutembera neva mugenzi wanje twiga hamwe, ntawubona, nta ruhusha tuguha, urinda guca muri procedure. Genda hariya muri presidence kwa ntare ubaze protocole bapangiye programme, turayiko afise umwanya. Urumva amprisonnier wewe muragenda kumuramutsa mukamubona mu mpimba, mugo mukuru w'igihugu ntuva ugiye kumuramutsa. Jewe ndibukasha nk'abantu twara twicaranira dutera inkuru dutwenga, none ubu niyo duhuye baca bajinyika, ntibagitera na blague frère ngo duhava bacisha mwijisha. Ndaguhamagara ngo ndamutse ufatiki amazi, ndakuzi intuze ibihenekene uri kodagurikira ngo mukuru w'igihugu yohava avuga ko ndimboregwa, hanyuma ntazampa igiti. Mbawe njya mwibaza ko ari ikindi, yohava abona ko ndimboregwa ntazampa igiti. Igiti jezo hava nakirondera igiti nyene, igiti nze ndakibaha. Nacho no musi darasunganya gutwenga reka urazi kwa mujye mu madokimo imisi yose uri mu madosiye ukarura kagagurika, mbega yemwe yo ukaraba message raba twebwe ariko baraturenganya, raba tejando wo muri ntari nini bigenze uko nuko nkumva none ga yemwe, none nkaho ndahafise buramatari, ndahafise musitanteri. Urumva basha ingorane, acavuga nti ntacyo basha burije ntibushitse 2027 ngo tukongere wowe unyongera nkande. Umuntu ntiyongera uwongeje,
umbwiye ngo 2027 ngo ngurwo tukoge ahubwo ko nimbe wosanga Imana yavuze ko jewe ubuzima bwanje buzohera hirya y'ejo na urashaka wowe wenyene ntushobora kwihana umunsi umwe jewe nije uhimisi wewe wenyene we ntuzi ko 2027 ari huzobura ugaye utagura kumpana ni 2027 kandi ukahapangaga erega nk'ubu hariho abantu bariko barapanga ngo amatora ya 2027 naho ntazi ko azona hashikantuze akavyimba n'umutwe cenzo hava nta umushinga amateka 2025 urabona umuntu azomushinga amateka ni naka hajya ndamubona uwo uri kuravuga hazo yapfuye ugata umwanya wawe kubera uwufise ijenge byo ntagirira umwanya abaye kubera mwebwe murawufise uwo muta nanje ndonda n'uwungabira ndabukeye murumva igihugu mwumvise aho cyapfiriye baje mwavyumvise murabitegera est-ce que nous sommes capables de nous corriger sommes-nous capables namwe ndaba ntuzeye mumaze gutanga kuri ya konte $785 ni ukuvuga ko hamaze gutanga divisé par 5 égale combien 159 nicyo bivuze niko bisigo nane bugiye gusororera Burundi ihenekene zibiri mwamubaye urumva mwafashe ingingo yo gusorora ihenekene imwe iyo mugira zibiri mwamubaye ndabwire igihugu muze mubaze ibihugu byose byateye imbere byatanguye muri jambo ry'Imana handitse ngo urutete rwa sinapi rudapfuye ruje mu kuzimu rubore ntirumera ariko iyo rumeze ruvamo igiti kinini cyane n'agatete gatoyi cyane ngo ruvamo igiti kinini cyane inyoni zose zo ku isi ziza zikarikamwo uzoshaka kuzigama ubuzima bwiwe azobubura mugabo uzoshaka guheba ubuzima bwiwe abuhebeye abandi wazoburonka rero igihugu utacihebeye ndababwire mubaze ibihugu byose byatunze byabanje kugorwa biraba kwitapi ndibuka hari igitabo nigeze gusoma namba ari Rosage Richard muri Etats-Unis abantu baridoze ngo amakori ngo ni manini yabasiguri ndamukunda n'umuntu afise imoro nini acavuga ngo iyo muba mwari muzi ngo amakori mwebwe nyene mwitangira atawuyabatse ngo burya ngo sivye henekene wobiki ikori rinini cyane rihagaze mugabo leta y'u Burundi hirahiriye ngo iduze n'amahera 5 ku ikori rya primus bose baja mu ibarabara none utanyoye inzoga urapfa cyangwa grave mureke kuzinywa turabe ko hari ingorane mucavuga ngo amakori nawe yova he none yatwumvikana none udakoze ngo yakosome acaja none mbwira je abarundi baravuze muri iyo minsi muri bukamwe bagira kampanye ko ubukene bubishe ubukene buri atwishe ibintu birazimvye byose nyene umva ko radio ni ruririmbo nabaga ruririmbo ruraryoshe rasha kumviriza niumva ko bariko bavuga gutyo twebwe inzoga za Burundi nizigishika iwacu twebwe vraiment inzoga za Kenya zopfuma zizimba zihari uwo muntu arashonje kugava ngo babuze ibiyeri mugabo ubuzima burazimvye c'est ça l'hypocrisie ibintu vya hypocrisie byo kwiyorobeka kugira uburyarya navyo biri mu vyinshi Burundi kwiyorobeka ugahenda nk'umukuru w'igihugu harabamuhenda vre umuntu akanzirika ku cyatsi naje rya WhatsApp murazi kuyimpenda ko akampenda neza namba yibaza ko umukuru w'igihugu ari kijuju nawe mwatoye ikijujuka jewe umbwiye ikintu
shaka ukimbwire n'umunwa gutya. Hari abantu bava ngo ya ngo sino bikubwira ku telefone ngo shaka kubona. Ndabazi ushaka kugira ngo wewe nyene ungondoze nemera ivyo uvuga. Kuko ndabazi abarundi n'abafarizayo cyane cyane abizi. Abantu babangamye ku isi, abafarizayo, abasadukayo, abanyabwenge b'ivyanditswe. Abo bantu na Yesu yatevye arabatuka. Yesu yari intungane ya mbere kandi batwigisha bikiza gutukana. Mugaratukanye. Ati mwamva mwe, uraza ubona kwisi imfa. Ngo mwamva mwe. Mwabwoko bw'imamba mwe. Kubera iki? Uburyarya. Nta muntu w'indyarya, umuntu w'umwiyorobetsi ashobora guteza imbere igihugu. Igihugu ni 1 + 1 = 2. Ntushobora gutera imbere uri indyarya, ntibikunda. Ngo ndabe ko yambonye ko ntariko ndakora. Bahora bambwira. Hajya ndabumva ngo ko ari umugabo ngo araza hatambikize hose turabe. Ngo sawa. Ngo araza nawe abisinye. Umucamanza nawe ngo araza nawe aruce. Abacamanza bagere kubabwira ngo araza nawe aruce. Ndabwire kwisi kuva yaremwa muri mu bihugu bitandukanye ni mumbwire ahantu mwari bwumve le pouvoir iri kwigwana na justice. Le pouvoir ivuga iti dutunganiza bene gihugu. Justice nayo iti tubarenganye. Mbwira aho mwari bwavyumva. Aho umukuru w'igihugu kare ubutegetsi bwahora bugira igikoresho ubutungane kugira ngo bucinyize abantu. None ubu ubutegetsi bushaka abantu batunganirwa ubutungane nabwo bati turabacinyiza vyanka bikunda. Nemwe mwari bwavyumve kwisi. So bwa mbere. None umuti nk'ubu tuzobutora gute? Nta bantu bize ivya droit bihanitse cyane ngaho, nta badocteur en droit ngaho muhari. Est-ce qu'il n'y a pas de docteur en droit ici? Pour me donner la stratégie de comment réformer la justice pour que ça soit une justice juste. Namwe abo hanze mwa muri ko barambwira ingene murenganywa sivyo? Ntimwa muri ko muranyandikira. Ingene muri ko murarenganywa. Ingene babazuruma bikagenda niyo mpeze. Niba babazuruma. Hariho abantu bibitoga bashi. Nk'umuntu yiba mwene wabo vrema. Hariho inzu mpora mbona ugira ushike Bujumbura. Ngo yarugitse amahera. Ngo ajyango bakirizo hari abucarama ngo turiko turayubaka bafotora burungikira. Ntakazi murabona kana hano kumanga ugira ushike kwa Busigo. Nawe ngo Dufise za amazu. Ngo turiko turubaka ashitse ngo nyereka yazu. Ya ngo yagiye niyo mpetse ntiyagarutse ariwe nande umuryango amahera yatanzaga niki. None twotera imbere gute dufise abantu nk'abaga yewe? Twotera imbere gute tuzurumana twibana turabasuma ivya leta twiba ivya bene gihugu totunga gute? Je murabona nkarira abantu je sinkarabasha sinkara kuko je ibintu mbona mba ngendana ikimoko kimwe aberegi bagendana. None sinkara na Yesu yagize ikimoko arabamomora. Je bamura ubusa ngo dakara. Bamura ubusa kwe. Noneho ngo basigaye bavuga ngo arakanga ntaryana. Mugabo ntaco. Hewe bareke barendegere nta ngora. Yego ngo ni vya bindi ngo ni kwa kundi. Igihe kizoshika chaque chose a son temps. Genda musome mu musiguzi. Ati ikintu cyose gifise umwanya wacu. Mugabo igituma jewe hari igihe nteba nkabone ibintu birengeye. Harateye igihe mvuga nti none hari uwapfunga umuntu agwaye mu mutwe. Kwa Rojani bajya bose bari kwa Rojani hari n'umwe ataraterana amabuye. None kubera ko tutabajana kubapfunga bakire umuntu agwaye
conscience abameze nk'umusazi, naho umufunga ntacyo bitwaye, ntakira, uvuge ntakira, mugazoguma subiramwo gushikaho ndonka na batanu bumva, batanu bumvise bazoca babwira abandi bati sha nawe niwumve. Aha rero ndababwiye situation simeje kwivuga, hakiri mwari mukeneye none umuntu agiye iwabo ntashika baza ati amakuru make kuva mvuye ngaha, ntimwishuze nkuko nahora nishuza nje mu kiruhuko. Je ngiye mu kiruhuko mvuye ku ishuri nashika baza buhira idori ya ryambere mwari inyama kangahe mwari inyama kangahe mama nanje mpinyama mwarari inyama atariho ndi, namwe rero ntimwava mwishuza ngo twagiye buhira ngo urumva ngo hari ibyo mwariye ngo tutahari ngo nimuduheko. Uzoza kunda banzomuha akarengwe ntacyo ako nanyoye tutari kumwe. Abamaze kuza kunda butsa ni benshi bo muri diaspora, rega tuzinanye na benshi. Iyo ndose agahengwe mpora ndabahamagara bakaba barantera inkuru zishuye. Mbega umwaka Patrice ntiyaje, nta fatiro. Abanyakanada ntiyaje Patrice umwaka, nawe nabonye muri fete communale ngira ngo ntiyaje. Ariko ahantu kugira ngo mumenye muhira havugwa make, je nta kindi je ndababwiye muhira havugwa make. Nanasi nahayesije muzode batakweje cyane bose ku bugoroba, iwanyu havugwa make nayo. Kandi igihugu turiho turacubaka, nagira ndababwira ikintu kimwe, burya urinze ubona ikosa ubu uri ku kivi. Ndababwira iterambere rya mbere dufise, abarundi ubu barashobora kwidodomba. Kera bari dodomba, mu Kirundi bavuga ngo havuga uwo bubezwe, uwo butererwa n'icibo ubwanwa buca bupfuka umunwa ntavuga. Hajya rero ubona bariko baridodomba bavuga amazi asumira kwibuye, nuko bafise ico bavugirako. Ndabwiye ko duteye imbere rwose biteye ubwoba. Mu minsi iheze hariho umuntu yaje kundaba cansanga ngaho Igitega, kubera ndahakorera umwanya muremure ni capitale politique, duca tumutiza indege imudugana, acaronka umwanya wo kubona Burundi. Yashitse anyagira Burundi, arabunyagira ati ngiye nabona igihugu extraordinaire. Ngo mbega ngo amahera muyakurahe mwebwe? Niumva ko turi baravuga ngo turabora, ngo amahera muyakura ntoya ntituraboro, turabakeneye baragyaraguye ga mu gihugu cyacu. Ngwe ngo amahera mbonye ntayahe, ngo jewe narondeye ngo inzu ya Nyakatsi ndayibura. Kubi Bujumbura gushika Igitega mwabonye inzu za Nyakatsi zingahe? Muvuze ko ariko ibindi bihugu bimeze, abari Buraya ni sawa, hariya za Etazi, abari muri Afrika niko bimeze. Ico nico kibazo ca mbere abajije, amahera muyakura he kugura amabati? Burya ntibona ko abarundi bazi guca umwana. Nababwiye ko abafonctionnaire n'abantu bicariye gusa, hajya abajejwe statistique bose bicariye kwa kuri nyene. Nababwiye naravyumvise ndabivuga biyicariye gutya nyene, statistique zizobasanga muhiri wabo. Ntamenya nk'ubu ntushobora kumubaza uti mbe umwimbu w'ibiharage vy'impeshi wagenze gute? Genda muce mumanuka muri Istebu, niyo ababwira ati barimye hectare zingana uku, umwimbu wagenze uku, statistique turavye mu mwaka uza dushaka kuba tumeze uku, zero. Ngabajya uraza amahera bahembwa Istebu niyo yambere bahembaga neza, mugane wa mbere bavuga ngo duhembwa make twongere. Birababaje. Uburundi burateye imbere ndababwire, je ndaraba muze murabe uvuye Bujumbura uzi Gitega, muze murabe udusantere twaremantanijwe hagati ya 2005 n'ubu, uzosanga udusantere twishi. None se amahera imwaro narinzi ko ari ahantu hateye inyuma. Umunsi umwe bazabura amatari gujya, namutelefone bura amatari, iyi quartier mbonye niyihe? Hajya
muri Kayokwe hakurya yo mu Kibumbu, quartier nziza. Ndavuga none nk'ubu nika guverineri waharuye amahera yubatse izo nzu zose mu mwaka no mwaka umwe inzu zubatswe quartier, none ayo mahera yose sayimwara. Turateye imbere je ndababwiza ukuri, burya kugira ubone ko umuntu ateye imbere muraba mu maso. Abarundi ntubona ko batwenga, hari umuntu atwenga ashonje. Ivyo byose n'amasinye utuzu ukabona hariya mu rutoki ukazubona akazu bakahe sharpane ya yindi isongoye nk'iziburaya. Ntuze hajya n'agahimbo k'amahera rero ndabatera inkuru, zigazo zisongoye niza hari neje sivyo, mugagaca yubaka gasongoye uraza amabati itwarirya bamanyagura amabati bakatagura, irya ni sembore y'ubutunzi kwahimbye amahera. Inzu ari kubakwa n'amabati 60 akakwita ko amabati 150, ngo agasongore ukagere hariya hariho umuntu yagasongoye mu Kayanza rero. Wewe rero yaragize umwami sivyo gabura batari nakazobona hajya hakurya yawe. Je Burundi ndabuzi bagabo, je Burundi ndabuzi naje kubahenda ndabutembera. Uburundi je ndaraba aho tugeze, uri kuraraba wewe nyene urabona ingorane dufise ni indongozi zitazi gutunganya neza ubutunzi bw'igihugu. Nitubeshanye mwebwe ba expert rero, mwebwe imvukira murabona ibindi bihugu ingene batunganya ubutunzi bw'igihugu, economy, comment ils organisent l'économie. Nka mwebwe abahinga mwirirwa usanga mufise akazi muri ivyo nyene mukora mu bintu nk'ivyo, camugenda nk'ubu mukavuga muti mbe ministre wa finance nta soni uko siko bitunganywa, reka ndakwereke aha wogira uko ukagira gutya bica bigenda neza. Ndazi hari ikintu muce muvuga ngo yemere kunyakira, ndabizi kuko azi ko ari jokone, azi ko ari jokone. Nta abajene gituma agenda bakunda rero ndababwira abatama ngo nta experience bafise. Wewe ufise experience, nyereka iyo experience yawe tuyimajije. Ngo jokone tikonekwa, emera bagukritike kuko ujya yemera bakamukritika niwe azovamo umuntu. Le ministre ndazi ko batemera kubakira. Le ministre muraza kugira agenzanyu sintinya kubivuga, jewe aba ministre narababoheye bagende mu gihugu batembera igihugu cyose bumviriza bene gihugu kugira ngo bapange imigambi bakurikiza inyishu zo guha bene gihugu bababajije. Mugabo hageze kuri budget programme narindiriye uwo mbona muri programme yiwe yagize programme ireponda ku bibazo bamubajije narabuze. Burya twakwikosa ntaho kibazo cy'amazi. Hari imyaka 2 yohera abene gihugu hari ukivomako aha ntagende iminota 15. Muga muri programme naho nabonye na rehabilitation y'amasoko yazivye ntaho nabibonye, rehabilitation y'amatangi yatobotse ntaho nabibonye, rehabilitation y'amarobine yazivye ntaho nabibonye. Niba bemera kumviriza critique, ntushobora kuba indongozi utumviriza critique. Ijya telefone yanje baza ko ndayugurura kubera ndayugurura kugira nyene bashimuga iyo mba njoba mba narajovye kwe nuko ndi ntumva, kuko vraiment nta critique de la société ntaronka. Mugabo urumva abandi urumva bakwefye barakwepa nyene, ariko ko turinda tubivuga aha ni c'est le début de la guérison. Kuko kare nta wavyubahuka nayo mwabwegere mwumva umukuru w'igihugu akritika sa société ngo noba nisutse ifu mu maso. Je ndavyemera kuko Uburundi ndabubona ubukiriro bwabwo, je Burundi ndabubona ari igihugu develope, je ndabubona. Erega n'ibindi bihugu byabaje gukomera ukunyene. Muri Chine ntibatubwiye yuko
umukuru w'igihugu cyaho ico gihe yaturiye amadiplome y'abantu bize kubera bose uwize yaca aja gukora hanze akanga gukorera igihugu ciwe. Ibi biriko biba mu Burundi vyarabaye n'ahandi, aronse urudiplome runini agaca yirukira gukorera ibihugu biteye imbere. Hanyuma ico yakoze yazegeranije umunsi umwe aziturira zose ati genda mukore hanze rero. Ibi byashikiye, ibi bidushikira vyarashikiye abandi. Muga natwe ko tubonye umutego baguyemwo tuwuvemwo ntitugwemwo. Uburundi barateye imbere kuko genda umutahe dufise ndababwiza ukuri. Mu Burundi shaka ugende hajya munsi y'urugo urima akantu uraba indya zihafi ngere zingana uratangara. Igihugu kiri mu butare hose, ubu inzahabu tumaze kubutora mu ntara 9, inzahabu ziri mu inzahabu gusa intara 9. Uno munsi nitanguye mu byo gufina bijya tuza turakoresha intoki, muga ndazi ko atakwezi guhera ntarose inimiburi iburi n'ibiro nka 30. Bundaronka turiko turaduga bukebuke hajya tuzoteba muze mubona shoye duce tugira izine ikomeye yo gukora yo kwimba inzahabu amaherazi. Hariho uri kwaragira izine izohora ironka 200 ku kwezi. None nteranije n'ivyo amakoperative ari kwaragira wumva ari inzahabu zingana iki mu mwaka? Dufise ibizahabu vyinshi ndabwira. Izo nzahabu nizo zizovamwo izini ikora ivyuma, ntidusubire kwemporota amabati, ntidusubire kwemporota ferabeto. Ngo ndabivuze ngo bariko nkwego gwanko kuko ngo itunga ryacu ngo ryo rirutera ingorane. Turafise iyo wanezerewe cyane kera tukirabana twaca tuvuga mu mucanganyo ufise nk'ikigori abandi badafise ngo ndasefi gacuvuga mu mucanganyo ngo ndasefi. Ugwaruka ndabibasabe kabisa kuko ubwo Burundi turondera 2040 2060 no Burundi bwa mwebwe nouvelle génération. On est en train d'incuber une nouvelle génération dynamique izoshikana Burundi aho hantu. Twe nous sommes des vieux, muzoza muraza gusa mutuzanira agafana. Zoza muravuga ngo ashinganga muzahara munsororera abajene muzora munsororera ndagatama kabisa, muza murazanira karengwe ngo mutama ngo wadukanuje. Yari zaza turagira mwene utubashaho nitwagira morale. None sikoze ari morale. Niyo koze ari morale rero. Nabari bashonje baciye bahaga naronde nta numwe asinziriye. Mugabo hari batumva ururimi rwanje. Mupfasoni hariya wewe urumva ikirundi neza wewe nyene uranyumva? Sawa. Uno mwaka nta baje batazi ikirundi ni sawa. Rero ahantu ari ndiko ndababwira ibintu twokora ni byinshi cyane. Uburimyi n'ubworozi niyo source de tout. N'Imana ikirema afite uburimyi n'ubworozi niwo mutahe w'ibindi byose bikurikira. Nico gituma yo hariho umumama bashari ngaha umwe ahora ari minanasi ahamenga muri Musongati aba muri Canada. Umenga hari umumama aba muri Canada muga afise inanasi arima ngaha. Namubonye kuri YouTube, namubonye ndabakurikirana kabisa. Umuntu wo muri diaspora akora ikintu mweza muranyereka gusa ivyo mukora nze ndaza kuraba nanje nze ndabakoja. Gutyo bacabuba habasha. Ndakubwire ufise ikintu uri kurakora umukuru w'igihugu akakigendera sha bahora bakuzura bavuga bati umukuru w'igihugu yabibonye ubuho azokwereka. Burya bibaza ko Jackson acikorako ubu Jackson sigagenda gutya ngo bamuhaye na passport diplomatique Jackson. Hateje imbere amagara y'abantu acarigenda namukunze yagi iwabo n'ahantu mu mwonga kure kugira ashike yose kugira ashikeyo nagiye ndaruha mugangiye kuraba uwo mu diaspora ariko akora ibintu vyiza kugatumba iwabo. Nimutinye gukora kandi nukumbwira ivyo muri ko murakora kugira ngo byubahirizwe. Buramatara kamenya muri diaspora bariko barakora ibintu iwanje ni mwavuze yuko abasitanteri mwebwe mwaserukiye abandi b'Igitega muranyumva mwabumvise. Umuntu azanye umutahe aho kunyuma ya komine batera inkuru n'amata y'abashitsi genda ahubwo mumuhetse ni uja kumuheka kuko namahera kuyinyuma y'ikomine yinjiye. Nagenda babwira ikintu kimwe nk'ubu ugomba guteza imbere igihugu
uteza kurema itunga. Ufashe inka ukayikura muri komine Giheta ukayijana muri komine Gitega, province Gitega ari kiba yungutse. None iyo nka ntiyari Gitega n'ubundi, mugabo Gitega yari yabishaka kuguka, iragenda igakura inka nko mu Kayanza, Gitega ibivyaye, mugabo Burundi ntibabuvyaye. Burundi ntacyo bwarose, inkavuye mu Kayanza igenda Gitega, Burundi bwagumye butagira namba. Mugabo inka iciye ivi Buganda ikaza. Ambassador is hearing me. If I take a cow from Uganda to Burundi, it is a benefit for Burundi. But if I take the cow from Ngozi to Chibitoki, there is nothing. I had the cow from Uganda, it is benefit for Burundi. So it's what I am saying about the development. The diaspora must bring something from outside of the country. It's when we will be developed. But if there is nothing coming from outside, no development. It's why the tourism is one of the industry who can develop the country. Thank you, Uganda. Webale. Webale. Nachotadiga karimi nombe ko tugenda neza. Nkiri umwana haraje umuzungu arahagarara atangwa kuvuga amajambo turabura ico tumwishura. Tuza twumva umutamaraje ngahe mwabana ngo mwebwe bwabo ntaco muzi. Ngo umuzungu avuze ngo how are you? Uco uvuga uti I'm fine. Tuza turiga gato gato kuko bisi ntisakaye twese dutegereza gukorana ku isi. Twese dutegereza gukorana. Ndababara cyane iyo numvise ingwano ziri ku isi. Birambabaza gose. Kuko hari hageze aho twari kugira liberté de mouvement, tuja hirya no hino, twese tugenderanira, ukazamva ingwano ziri hariya, ibihugu bigatangura kwankana, bijya n'amakosa akomeye cyane ariko araba ku isi. Nico gituma Abarundi ndabasaba ko bamwibereye mu mahoro, kandi amahoro ndayizigiye ndayabona. Ndabwije ukuri ubu Burundi je ndazi neza ko atankoho zoba zishika 10 ziriko zirayerera mu bene gihugu z'ubwicanyi, kuko ubu mpora n'abicanyi baja guhera, arashaka guhera ujejwe umutekano. Nta nkoho ziriko zirayerera muri iki gihugu cy'u Burundi kabisa. Twarabonye abantu babicanyi bate bagakoresha imipanga kora babuzi igigwanisha. Nabo nyene nuko ubutungane buza buratwononera gusa, mugabo ndazi yuko Uburundi buri mu mahoro. Ico ndakibona. Iyo ufise amahoro rero, iyo ufise amahoro umutima ukaja mu nda, abasigaye ro travail gukora dutera imbere twese, hanyuma igihugu cibereho neza. Kandi ndanezerewe namwebwe, ndabona ingene Abarundi bameze, nanje nkaca numva ndanezerewe. None rero ndabipfurize oya sinaye bwabiheze agriculture, élevage, tourisme. Ndayisiguye mu mwanya muto y'itourisme, murumvise ko amahera avuye inyuma acateza imbere igihugu. Mpora nanka nk'umuntu urabona nk'abayinvestisseur nkamwe bazana bose akazana ibitaye yabo mu Burundi, tuba twungutse. Tourisme kuza gutembera, bapfa mubwira uti genda utembere ntuwo buri cyo hakura mu Burundi. Naganda babwire yuko jewe vision yanje nuko mbona Uburundi lake Tanganyika, hajya ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika hazoba hameze nka Côte d'Azur. Ndabwije ukuri irya Tanganyika igizotuteza imbere bikomeye cyane. Burya nicyo gituma twazaye capitale politique Gitega, hariya hazoba ari business gusa. Chemin de fer izocaga Igitega, imanuka Bujumbura, ikigenda ikindu kibuvira kindu hariya. Iryo byose ni iterambere. Tanganyika dushiremwe ivyato, hari ivya transport y'abantu ibintu gushika hari impurungu, ugaca ufata chemin de fer igacishika muri Afrique du Sud. Hariho chemin de fer iva muri Zambia ija Afrique du Sud. Urumva natwe duciye duca muri Tanganyika twahejeje kujwanya. Tourisme rero ni ikintu gikomeye. Transformation de nos ressources naturelles.
vraiment dufise vyose aha no kurimira ipiripiri wenyene urazi gere mu ikundi ipiripiri y'u Burundi muri hanze transformation ama minerais les produits agricoles transformation kabisa naco kiri mu biteza imbere aha nk'umuntu nabwire mbe murazi ibiraya mukera kavyo turabiterana mpora nimbura ibiraya vyinshi nkaraba amahera bampa nkaraba hanze ingene bizimvye urazi nk'ubozana akayindisi bikagira amachips tugaca dushora hanze kagurwa ngaha abakora amachips nta madolari ashika ibihumbi amajana abiri ashika abasha reka ni vyiza uhera kuri dutoyi hariya mu kike ugaca ukubitayo kamwe akaruha gakubita hariya abo bafise utwo twizine bagaca bagira association production igaca iduga niko bigenda nkaho muri aba bajene ngaho wavuga uti je ngira ngure akantuze kama chips agaca avuga ati wewe muhungu mu Burundi ndugita akamashini wanatuzoronka amahera yego gute gutya mugaca mukora ntibazobazuruma kuko ubu turiko turagira mechanisme de control transformation ikindi ni teise rero teise ubuhinga ngurukana bumenyi asha mwebwe muri hanze abajene ni murungikira bari ino ubwo buhinga bwanyu kuko je murambona abazi ku exploiter teise neza amahera aruzuye na miliyonere ugenda murabe gasape ngaha gasape yamenye icari ico teise ari n'ubundi aheruka gutora intuzi yindi rezo ubwoko bwa rezo sociale w'imakamba nawe nyene bijya n'ibintu bishobora ka yuko byo duteza imbere teise ntimuyishire inyuma nikintu gikomeye cyane hanyuma mu produise amakore acaboneka n'amataxe leta nayo igacironka amahera yubakisha y'amabarabara y'amashure bya bitaro urumva biba bibonetse mwemwe sigara muturerekera kuri bonne gouvernance ntagira abatwononera gusa soja rutera imbere ivyo mubikoreye ko ayo masecteur ane ndabwiye bizotuma Burundi bushobora gutera imbere umwe wese rero ngaha aca yumvira ico yokora mu biganiro muzoganira ndabahaye sije zirakwiye basha deba muzovugira kuri ivyo ndabigize kubera ejo byari bitekanijwe ko ejo noje hanyuma abajeje gutunganya programme z'umukuru w'igihugu nabo ntugire ngo barapanze neza gose kuko baribagiye umunsi wa vendredi baca bawugabira umuryango w'abatwa bazaba bafise umunsi mukuru ejo nzoba ndi nabo kubaremesha kuko nshaka ko abantu bose bari inyuma baduga nta muntu akwiye gusigara inyuma nshaka ko twese tuduga nico ituma hariho utuntu tuza turakora twotuma umuryango w'abatwa nawe uduga baduge je bije kuvuga ubwoko bw'abatwa ubwoko tuvuga ururimi rumwe tubana tugendana gacuvuga ngo n'ubwoko umwami wabo ari hehe kugira amenye ko ari ubwoko mbona umwami wabo cyembwiye ngo ubwoko bw'abahutu ntabwira umwami w'abahutu ninde umbwiye ubwoko bw'abatutsi umwami w'abatutsi ninde nta uriyo none ko atawuhari rero turi mu muryango none umwami w'abarundi ubwoko bw'abarundi nkuko tushaka ubwiyambura umwami w'abarundi hariho ni Sebarundi none ni Sebahutu ni Sebatutsi ni Sebatwa nicyo gituma nabo rero hariho nk'ubu twavuze tuti umwana w'umutwe azotora konkuru kerekeswa uko amanota acaja muri école d'excellence kugira tubaduze turiko turaraba ukuntu abatwa bose baronka amatongo bashobora nabo kubamwo kugira ko abahutu n'abatutsi urumva nk'icyo ni ikintu kinini kugira ngo tubaduze nabo babe mu bandi bitwa abarundi kera bacavangwa abarundi n'abahutu n'abatutsi gusa mugabo ejo rero nzoba ndi muri bo nabo ndabahe morale nicyo cyanafashe umwanya murambabarira abari bapanze ngo urumva ngo saa sita ngo duca dufungura abazaguye bambabarire banije imbere inda nimbi indi ishobora gutuma mwankana n'umuntu hajya ngo abantu bose sinabwe ko ari manjema bose bapfinda ntibazabahende ko hari iby'ubwoko byari birimo bapfinda ko ari kuja kurya igihugu ubu rero bene igihugu tuzobankira babura aho bakirira cyangwa ko basubira kuryana bazosubira kuryana baryanira iki ubu hari n'ubusigaro nka poste
usanga vyari ivyo rwa poste rwiwe narutware kubera buze ya marya baronde inda nimbi rero inda twese ko twayiremanywe tuyironderere mugabo ukunda inda mwiza nkaje ndakunda inda kwe kuko ndayironderera eje Mubuzi wanje muri stock ukaraba ibigori nimbuye n'ibiharage nimbuye n'isoja nimbuye mire nimbuye umuceri nimbuye kubera nkunda inda nakagusonza ese abarundi bose bakunda inda bagaca bakora kugira ntibasonze yebwe twaduhirira nibakora ntibasonze nibakunda inda ntayo bakunda ni nkuko muravuga ko badakunda amahera abarundi iyo bakunda amahera yari yoroshe kuronka mu Burundi twiga tuyaho nyaga gutya twireganira amahera ruzuye muranaye kugwaruka bazi mu Burundi naho kubura gusi barabara amahera ubwo nyene kuko turabarimni duca tuza kugura amase nani ntuburasa amahera aruzuye ntituyakunda gusa ingorane dufise iyo tuyakunda tuyaronde none rero ndabifurije kuroranirwa mwese muze mugire umugisha nimwasubira inyuma muze muturamukirize bene ibihugu mubamwo mwabwire muti turabakunda ko mwatwakiririye abacu shimire n'aba ambassadeurs baje je vous remercie beaucoup messieurs les ambassadeurs madame d'être venus même si vous ne comprenez pas notre langue ça nous donne de la morale votre présence nous réconforte merci beaucoup l'ambassadeur n'avait pas encore visité Gitega je crois. Ici, c'est chez vous. C'est chez vous. Il faut visiter, allez voir Bowman, le bureau de Bowman. Et ne partez pas sans visiter le bureau de Bowman. Je vous remercie beaucoup d'être venus et nous comptons sur votre soutien dans cette marche vers le développement de notre pays. C'est un pays, il est vrai, nous sommes en arrière par rapport aux autres suites à l'histoire douloureuse que nous avons eue dans le passé, mais c'est un pays d'espoir. Un pays d'opportunité. Nous avons un capital, ce qui nous manque seulement c'est le capital financier. Mais comme nous avons un capital humain, nous avons espoir que nous allons créer ce capital financier et comptons aussi sur votre partenariat. Ensemble, nous devons vaincre la pauvreté. Uganda, webare urakoze kuza. Merci beaucoup mwese rero Imana ibahezagire.